Gracia yaje umunyamwete azaba akorera abami naramubonye. Mwejeje kubibona hari ku muhingamo wo kuri uyu wa Mungu uheze aho abantu barenga 105 bari bahejeje kuronka impapuro zemeza ko bazi gukinjika nk'uko ubishikirizwa na Ernest Nibigira umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Harvest. Ariko rero ngo si ivyo gusa biga, aba bagiye kuronka impamyabushobozi twabigishije ibintu byinshi cyane mugono vuga muri rusangi ibintu bya cuisine. Mvuze cuisine harimo restaurant, harimo na patisserie. Ngiye muri patisserie twarabigishije gukora amagato neza cyane, banazikoze ntibarazizana, baraza kuzizana mugo bakoze akasembore, mugo bari mu bantu bakora amagato neza cyane. Bariga gukora ibisuguti, imikate, ama mayonnaise, ama ketchup, ama hamburger, hamburger, ama ibintu byinshi baravyiga kubikora muri restaurant, muri patisserie no muri cuisine. Naho muri restaurant bariga gukora ibintu bitandukanye, amasalade, bakiga guteka inyama, bakiga guteka amabarbeki, bakiga guteka amasosi atandukanye. Mvuze amasosi ari mu bwoko burenga 200 barabwiga. Nukuvuga bakiga ivyo byose bijanye na cuisine. Nibi bisanzwe guteka ibiharage, imiceri nibiki baravyiga. Mugo batetse ibiharage basanze bitandukanye na biriya bateka. Nukuvuga hariho guteka neza ibiharage ku rugero rwiza, hamwe n'ubiriye asigara ari fyeta intoki mugabo kandi amanitrima arimwo. Hariho gutekesha ibirungo biza kwica bigatuma abasoda b'umubiri baba febre canke mu kirundi baba febre mu kirundi nuko bagira intege nke. Mugo hariho gushiramwe ibirungo bituma abasoda b'umubiri bagira intege nyinshi. Kandi mu nyumviriza bariga no guteka icari cyo cyose, bakiga umuntu bagitekeye. Si byiza gufata imfunguro izarizo zose ngo uzihe umumama, ngo uzihe umwana, ngo uzihe umupapa. Hariho imfungurwa umumama afise inda adafungura n'ibirunga udakoresha. Mugo abandi mu Burundi ntibarabitahura, muga aba baravyize navyo. Barize rero ibya cuisine ni byinshi cyane sinobidondagura, ni presque byinshi cyane. Mugo barize n'ibya nutrition, nukuvuga aho bariga imfungurwa umuntu wese akenera, nukungene zivura, nukungene bozikoresha mu ngaburo kukugira umuntu abeho ikiringo yarategekanizwe kubaho. Ega abaza kwiga ni bande basabiki? Abaza kwiga bari imice itandukanye. Hariho abasoda baba baje kwiga, hariho abafise ubuzi bwa leta, hariho abahejeje amakaminuza badafise ubuzi, hariho abanyeshuri bo kuri kaminuza, hariho abo muri segondere, hariho n'abandi biga bari mu ntambwe zitandukanye. Abakene n'abatunzi, abaciye bugufi bose baravyiga, abanyeshuri, abana bose baravyiga. Harimo n'abamama n'abapapa bafise imyaka irenga 50, harimo n'abana muco dufise afise imyaka 10 kandi nawe navyitwaramo neza cyane. Rero bisigura umwana wese arakwiye kumenya impano akwiye gukora, kuko mwishira hamwe si ivyo gusa twigisha, turigisha no gukora imigambi entrepreneuria. Umwana urasanga afise impano yo kuririmba cyangwa izindi uyimubyaza mu musaruro akiri umwana. Hariho benshi bahembwa amahera menshi cyane bakira abana kukubera impano zabo. Rero bavyiga bose uko ubungana kose uravyiga. Hariho abaza n'amabisi, hariho abaza n'amamodoka yabo, hariho abaza n'amaguru, bose bagahurira hamwe kandi canezereje. Turabigisha umutima w'urukundo kandi by'ukuri Imana ibahezagire barawukurikiza. Ego hariho aba bahejeje uyu munsi baronswa impamyabushobozi. Umbure atakandi kazi bafise ko mwatubwiye yuko hariho abaza bakora ubundi buzi bakaza kwiga guteka. Mugabo aba baje kwiga atabundi buzi bafise. Mbega no munsi ko baronse impamyabushobozi hakwirikira ikimuzo bafashe kugira ngo baronke aho bakorera. Abahejeje kwiga turabakurikirana. Inkoko muhora mubona iraberagura, ihejeje kuberagura
nticite ubuswi ngo nimumvireho oya ubuswi irabubundikira ikabunobera inyuma bwarakuze ntiza kubwikura mugotweho nubwo bazokura ntituzobikura guhera ubu baba basohotse baca biyentegra muri iri shirahamwe twamana ibiraka kenshi turabajana bakagira experience idasanzwe harimwo abashomeri baca bahita baronka ubuzi n'aba benshi muri bo barafise ubuzi kandi bubahemba menshi harimwo n'abantu baba bafise ubuzi mu bwo buciriritse ndatanga karorero nk'abakozi bo mu nzu bajya bita ababoyi abayayi nukuvuga n'abakozi beza cyane muga abakoresha kenshi babahemba amahera atangana n'ibikorwa bakora baramesura barakoropa barateka buri mwanya gutyo baraza kwiga by'ukuri turonsa akazi yahora ahembwa ibihumbi 30 tukamuronkera ak'ibihumbi 200 uwo muntu gayemwe yoreka kuza aca asitura ka kazi kandi abasezera mu mahoro n'umutekano agacaza tukamuha akandi kiyubasha haraba diaspora abantu baba bavuye mu bihugu bitandukanye barasaba abakwizine babizi uzubona ndababwiye ati ngaba turabafise mwishira hamwe duca tubabaha bakavyitwaramo neza baza batanga amahera menshi cyane hariho abantu bashobora gutanga 1 million ku kwezi uri kuramutekera umutegurira imfunguro kandi ziretetetize kandi utamesura ujejwe ivy'imfungurwa gusa none ivyo wocu bigereranya na wa muntu akora mu gikoni kandi hariho abiga bakora mu gikoni bahembwa 30,000 mugabaje mwishira hamwe tubakura kuri 30,000 tukabereka ubuzi bw'ibihumbi 100 iyo nayo ni avantage rero ntitubata turabagumiza hamwe tukabakoresha mu rukundo bakivyarira amahera turabigisha gukoresha impano zabo bakavyara umusaruro kandi amashuri ingozi baradutumye ko nukuvuga nibo nyene ufise experience turamukoresha mu mirimo myinshi cyane no kwigisha abantu mbega abaza kwiga basabwa abaza kwiga ico basabwa sikirekire abantu benshi barambwiye ati wewe uri kuritangira abarundi atacu bikuramo mugabo Bibiliya tubwira ngo kuvugangwa neza biruta amavuta y'igiciro kinini atamirana aba barundi tubafasha ku mahera make cyane bisigura iki umukene arashobora kubyiga n'umukire akabyiga iyo dushira ku mahera menshi hariho ababaza n'amaguru ntibari kubyiga mugabo twashize ku mahera make bakaza rero nta gisabwa umuntu ariyandikisha tumubwira agasome k'amahera make atubajije duca tubimubwira ku nimero zacu bisigura iki turamufasha mbere n'uwuje akatwegiskiza turashobora kumufasha tukamuha akazi akariha Jean de Dieu niyo nizeye umwe mu bahejeje ivyigwa ati hari ico nungutse izi nyigisho ndazimazemwo amezi 3 nk'ayo mezi 3 nahungukiyemwo ibintu byinshi cyane ntashobora kudondagura ubunyene ngo mare ariko ndavuga ibi bikurikira cyane cyane mu byo kwitungira amagara yacu no mu gutegura imfungurwa neza nagiye mbona mwo ibintu bimeze nk'abishasha imbere yanje aricyo cyatumye nitaba akakamo ubutumire nanje naburose kuri Facebook hanyuma ndabikurikirana maze kumenya yuko ari iby'agaciro ndararika n'abandi bagenzi banje turabizamwo tumaze kubizamwo twasigaye turabyinovora kuko hariho ibintu byinshi twabona tutabona iyo bituruka gushika uyu munsi natwe tumeze nk'abahinga bavyo turavuga nk'akarorero turiko turaraba ukuntu mayonezi zimbye ntitwibaza yuko natwe abarundi twoyishobora turiko turaraba ukuntu tugiye mu mahoteli bashobora kudusereva ketchup amapiza akogwa ku mahera menshi ntitwiyumvira yuko natwe ivyo twobishobora ivyo rero nibindi tutadondaguye twabonye yuko ari iby'agaciro hanyuma natwe duca tubiha umwanya gushika uyu munsi amezi 3 ararangiye arico gituma twakoraniye ngaha kugira ngo tubibabwire namwe na Christiane igira neza ati igihe cyo gukinjika nabi cyaheze menyereye muhira twese dufungura tugateka ubwo guteka ugateka nabi n'ibirungo byinshi turabikoresha tukabibona no mu isoko
mugabo kumenya kubikoresha n'ubundi buhinga. Nk'akarorero nk'indimu, ni bake bazi yuko igishishwa c'indimu ushobora kukirapa ukagishiraho mu ndya. Benshi bazi yuko ukoresha amazi y'indimu hama ibindi ukabita. Muga muri izi nyigisho narabonye ko igishishwa c'indimu gikenewe kirimo n'amanitrema menshi. Rero kuba ndi umukobwa nkaba narashimye kuza n'akarusho gakomeye, kuko dusanzwe tuzi yuko umupfasoni mu rugo ariho ategurira imfungurwa umushinganahe wiwe. None utazi kuzitegura neza, uwo mushinganahe wawe uzomufungurira iki? Nari naravyifuje kuva kera nkaraba ku ma YouTube, uga kuri YouTube kubera ko bikorwa n'abazungu cyane cyane, hari igihe ashiramo ikirungo ntumenye n'icarico, ugasanga biri no mu Carabu ntumenye n'ivyo yagize, mugabo ukanakirondera. Hariho n'ibirungo byinshi twasanze twifitiye mu Burundi, mugabo ntumenye ko bihari. Rero kuba naraje kwiga nabibonye, itangazo naribonye ni nk'inyishu y'Imana musanze. Ukamenya rero ko abanyeshuri bahejeje gusohoka bagira kabiri.